uyu munsi twateye iteka ryo kugenderwa mu biro bya imenyeshamakuru Kindi Media bikorera mu ntara ya Karusi, ariko Karusi ya kera ubu Gitega yagutse, komine Shombo y'umutumba canke Korine Kiryama, santere rusange ni kw'ibarabara neza na neza kw'ibarabara rya Eremeduzi, aho uno munsi rero nababwiye ko twagendewe umushyitsi w'iteka aza kubasangiza ibintu byinshi, ibintu bitari bike byobashikana ku iterambere, ndetse akaba afise n'ibibazo aza kutubaza kuko ni nabwo bwa mbere umushyitsi w'iteka ari kugendera, nawe si ubundi umujene asa n'akanoti asa n'amafaranga isanzwe ubona ko yakoze atishinze areze amaboko yizigiye leta, ubona ko umenga yaciye no kw'ishure yarasomye, ntiyagumye ateza amaso leta, yaragiye ayitunganiza imigambi, ibintu vyiwe biratinda birafata umurongo, none ubu ariteye iteka aje kuturemeshereza kino kiganiro, nawe si ubundi reka tumuramutse tumwikaze yongere aramutse namwe, nawe si ubundi ishobora kuramukije Nizeyimana Melikisedeki, karibu cyane, karibu ku kinyamakuru cacu, ubwo bwa mbere ndazi mukavugiye ngo nkashikirize ibitari bike abarundi bakeneye baza kumva, na cane cane ko mbenga nyene mwarashoboye no kw'ishure muraza kubidondora vyo muri bo batubwire nyene n'ubuzima bw'isi bibazo, ivyo mwakoze canke ivyo muriko murategura gukora, kandi muratubaza ibibazo babaye ikaze, karibu cane muri studio za Kindi Media. Ubwo cyane reka tubashimire ibijyanye n'imenyeshamakuru bibaye ikaze muri studio ubwo Kindi Media, murakoze cyane, reka tubashimire kuba muduhaye ikaze. Ubwo reka kandi yishimire namwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro cacu kuri studio Kindi Media, namwe mube muguwe neza, mube mwisanzuye kuba muriko murakurikirana ikiganiro cacu. Ego rero mushinga nahe menyeshamakuru Jean Claude, reka bakubwire yuko ari irya mbere nshobora kumvira muri studio yanyu, irya mbere nje kuyaga namwe, ndafise ivyo mvugana namwe vyinshi, ego ndafite ibibazo nzogenda mbaza, nzogenda mubwira ico muvyishureko, ego kanabashimire rero ikaze mushobore kugenda muduha, ego murakoze cane kuba muduhaye n'ikaze, murabize neza. Barashimiye bagenzi, amazina ni Ndarushimana Jean Claude alias Homme Désiré. Homme Désiré iryo zina tukuri kubera turi nimwe mu rwaruka rwiyemeje kugira ivyiyumviro birashe tubishikana kw'iterambere, ariko ntitugisangize twenyene, tubisangire n'abandi. Kuri mikoro ya mbere rero mwamwumvise ni Homme Désiré, kuri mikoro ya kabiri nababwiye ko ari Nizeyimana Melikisedeki, umutumire uri kamera, ni umusore yizigama kariya akabikora neza cyane, gatuma amafoto muyabona neza, amajwi abashikira neza. Rero reka twinjire neza mu kiganiro. Aravuze ati turashimye kubona mutwakiriye iyi studio yanyu ya Kindi Media, yego natwe turabashimiye cyane, ahubwo n'ubundi munsi twaba tugiye kuvugambukire, ariko tuza gukora subscribe wewe uriko turaba wese kugira ngo ikiganiro kizoza kirashaka ubwa mbere kizoza kirabishikira, ndakibaje ndakubwira ati kayiteje n'abandi kugira ngo ibyiza bishikana kw'iterambere ntukumve wenyene n'abandi babikeneye. Ego cyane tutabarambiye, Nizeyimana Melikisedeki ninde, asanzwe aba hehe, asanzwe kwimuhe buzima, mbese yarize ivyo hariho benshi batabizi ko bize iki nimba barize, okay ivyo vyose nze bibasangize, reka tukijambo nawe. Ego murakoze cyane ikibazo mbajije. Ego guys, nkuko muvyumva bambajije ngo Nizeyimana ngo ninde, ngo canke hoho ngo yarize canke basanzwe bakora iki. Ego
gashobora kugenda ndamwishyura nk'uko mumajije Nemeyimana ni umuhungu avuka ku mutumba wa Kiryama ubwo komine Shombo ni intara ya Karusi nubwo ubu bayishize muri Gitega yagutse ubwo hama uramajije ngo noba narize ego narize nashoboye kugenda niga nubwo nize menshi ndi muri humaniste mfise diplome niveau AD ubwo akazi ka misi yose nako nsanzwe nkora nsanzwe ndi umudandaza ubwo umudandaza muto muto ariko ataratera intambwe ishimishije gusa byose ko biraza byose Imana izigenda ibiroranya twizeye yuko tuzoshika no ku ntambwe ishimishije tuzoshika kuri ya mbona kazoza natwe twaragize icyo twimarira ariko nakoze akubwiye ngo yarasomye ngo ni umumanisi afise nivade abantu mutazi igifaransa rero mwagongo umumanisi uvuze umumanisi uje kuvuga ngo iki abantu bagutahure gute umumanisi akantu kumenga ni muri bya birimi bya hariya nk'umuntu ataza umumanisi ariko mwakoze cyane umuhumaniste no kuvuga nta mashuri menshi cyane nuvuga ngo ufise kuvuga nize amashuri yisumbuye yonyine nta kaminuza nashoboye kugenda niga niyo mpamvu nashoboye kugenda mvuga ko ndi umuhumaniste ubwo ntabiciriyemo ni ukuvuga ko warize ariko ifitanye kuri kaminuza gusa mugabo ngo diplome yize reka bashi bamwize ishuri irihe musanzwe mukora mu gisata kiyi ego nkuko mubyumva ariko abandanya ambaza ibibazo byinshi kandi biremereye ego reka mbaza ngo nize iki ngo cyangwa ngo nize ku ishuri ryawe jewe nashoboye kugenda niga ku ishuri yo muri komine ya Giheta iyo nayo iri mu ntara ya Gitega ego niryo shure nizeko ishure bita Ecole Technique Saint Joseph de Giheta yo mu mfunyapfunyo bayita ETSG ego abenshi murahazi ego nkanashoboye kugenda rero niga igisata kijanye n'umuyagankuba ego mu gifaransa bacita electricité industrielle ivyo noshobora kugenda ndabashikiriza nk'abariko barabitegereza batwumviriza twumvikana ikiganiro cacu noneho ubwo bagiye siporo barundi barondikazi ubundi abazaniye ubundi nguyu yamubahaye aravuze ati nize umuyagankuba ati umuyagankuba tubonye uriko uraka tubonye wakaka abo nibo baba wize koko atubwiye bagiye siporo rero bagiye siporo mwubatse amazu yanyu muruka ariko muri bihugu vya kure namwebwe muri nta mu Burundi mukunze kumwitura wumva umuyagankuba turashira mu nzira mukenera habona kandi sasa niko tunakorera n'imboga arikubwiye cyane ariko yakubwiye ngo umudandaza asanzwe yitunganyije umwuga wo kurondera akora ikintu cyangwa kiriya kugira ngo yiteze imbere akavuga akora umwuga cyangwa akazi kajyanye no kudandaza umudandaza musanze mukora igihugu murayibona yagenda gutya nize ngamba bimurirayo ubwo ikibazo n'icyo kanini ndakaye karusha umaze kubona umudandaza mukora ubwo murakoze cyane nuko nagiye kuvuga nyine akazi kanjye ka misi yose sanzwe n'umudandaza muto muto ariko kandi guys ndabisubiye umudandaza muto muto kuko uvuze urudandazwa ni ijambo ryagutse cyane kuko hari abadandaza bageze ku nivo y'ukwemporta cyangwa kwexporta ibidandazwa byabo hanze y'igihugu yumva je sinashaka iyo nivo niyo mpamvu ndi umudandaza muto muto rero
rero ambajije ngo ni izihe ntambamyi ngenda mpura nazo muri ako kazi, intambamyi nyene ntizobura kandi n'inyongere kandi ntiyoboreka kuboneka. Intambamyi kamwe rero ndagenda uhura nazo mu rudandazwa, hari igihe ushobora kurangura nk'ibintu kanaka ariko ivyo bintu kanaka ugasanga biriko birasohoka neza nkuko bavyifuza, ugaca usanga biriko biragenda bitinjiza amahera nk'uko biba vyobinjiza. Ego ikindi naco canke ukarangura nk'ibintu ugaca usanga kandi birateye garanti biri mu ntoki zawe, urumva izo zose n'intambamyi ushobora kugenda urahura muri ako kazi k'ubudandaji. yaratubwiye yuko ushobora kurangura ibintu ugahura nyene n'utugorane kanaka, ariko n'ukuvuga ibi vyose vyama biba, ariko tuba duteye intege mu budandaza, dutera imbere n'ubuzima buzogenda neza. Ikindi naco nuko nyene twumvise umuntu akomeye cane, abantu benshi bakeneye, ariko ntibari bazi ko gukubura. Uno musi uzakubona arashoboye guhamagara akabwira ati inzu yanje ikeneye umuyagankuba, ingo rero ugireyo uzobishobora, uzobimufasha. Ego cane cane bisanzwe ivyo ari batanu bidasanzwe bifitiye ibisanzwe akazi, ako kazi cane cane nagiye ndonera diplome, ni ibintu numva niyumvamwo cane gose. Niyo mpamvu umuntu yaje akanyitura akambwira ngo ngiye kwaka inzu yanje, ndabimukorera kandi ikaba yikeza cane. Yego ndabimukorera mwitiye no kugira tubandanye duteza imbere, ugubwe neza nanje ngubwe neza, tuze turafashanya kuko umuntu agirwa n'uwundi. Ego ndabaye kaze ku bantu mwese muzokenera kugenda mwesitaza inzu zanyu, ico naho zigenda zaka mw'ijoro habona kugira mube ahantu hasa neza cane. Ego ndahari ku bwanyu. Ego Arababwiye munagenzi, arababwiye tutababwiye, arabidondoye, arababwira yava yaja, n'akazi mukamuhaye kazogakora neza. Rero wewe uvuze inzu yawe kenebita muyagankuba, izi saha nibibabwiye, murondere umubwire kuko nakare ngo mbona akazi gifise 2024 nico kirimwo kubaheza. Erega ngo uryama neza ukarota neza kandi yumvira neza mu n'imigambi ukayikora neza. None n'ubu namuhaye niba nabikise umufundi w'umuyagankuba, muzogere mubwiye ngo umwana uzobakorera ino ivyo twarabirenganye, mwarukana hagurutse uriko urabona kure koko, kuko umujama w'abagenda bifuza ngo turafise urwaruka rubona kure. Muzobe murabibwira yambona kazoza ndembire kandi zokwiga turashikanye, ahubwo ndembire tuzahinde ikashi ubu nyene turashitseyo. Ariko rero utumire wacu biriko biragenda neza, ikiganiro kimeze neza. None nakahe kajambo utekereye abandi cane cane ugwaruka muri ubwambere bumwe, niki babahanura kugira ngo bakuramo umuhuzu batangure bakore, kuko umutahe ntibizana, umutahe ntuba wicaye, umutahe n'umusa. Kuri Zerofa urakora ibintu bigatera imbere bigafata umurongo, niko nababigenjeje canke naho wabiyoye. Ivyo bifaransa utangura kudandaza kumva n'umwe avuye no kw'ishure atari umwanya wari bwamare, atari leta wari bwakoreye, canke leta wayikoreye mu nzu, canke naho ushobora gusanga bavuye wironkera ibiraka uguma wigira kwisaha inzu zabo kugira ngo umutahe. Niki hano urundi rwaruka ruraza kuraba ubona ko urwaruka aho tugeze turiko turakoresha izi mbuga nkoranyambaga cane ko usanga bamwe bariko baronderamwo amafilime, abandi bariko baronderamwo amakarashika adafise akamaro. Ariko ibi biganiro bifise akamaro vyokura umuntu kurugusa bikamushikana mbega
hariya kure ni kuvuga hariya uwo wamaze kugira iki wamaze kuronka ibintu byinshi aho uvuga ko umucuruzi muri icyo tuntu wamusubiza tuntu ni iki hano mu rundi rwanda kandi ngo utegere u Rwanda rwa icyo kintu guys man ko mu byumba nabyumvise arambagije ngo nikiye ruhanura abajene nkanje kugira dushobore kugenda dutera imbere kugira ngo simbananye imbere jenyine ariko ugaruka twese dushobore kugenda dushika kuyambura kazoza y'ibibiri na 40 twese tumeze neza cyane atamujene yo ushobora kugenda bura umuriyoni ku mufuko na 200 ego arambagije ngo ruhanura iki nuko mu byumba amajije ikaze cyiza cyane ego nk'icyo nabantu urwaruka nka jewe nuko urwaruka umuntu wese wumva ari urwaruka yokura amaboko mu mpunzi agakora icyo nabantu urakazira gusuzugura akazi kose ubona kashoboye guha amahera nturabe ngo ufise ngo diplome ngo doctorangi ufise universite kandi ufise diplome oyaha kora akazi uticaye ku curi aho nukora ako kazi uzoshobora kugenda nawe uzamuka buke buke hama bitere ushike ku ndoto zawe ego je nk'uko mubibona nk'uko mwabyumvise sanzwe ndangaza yambagije ngo none nuko ata iminsi myinshi wamaze uvuye ku ishuri ngo washitse icyo udandaza ngo byageze gute mbona hano yatoye ngo cyane ngo kandi ngo nta leta nakoreye ngo nta mpera ngo nakoreye ego jewe novuga yuko aya mahera ntaho yakuye ariko jewe nk'uko mubibona umutahe w'ibanze kwanza umutahe w'ibanze nivyo niko navuga kuvuga je niga sanzwe n'umunyamwete rero jewe narisanzwe nkora niga sanzwe ufasha pere wanje kuganga ego jewe nava kw'ishure nkashashika negera muzehe amufasha ku kazi y'abariko arakora k'ubuyanga yanjye rero aho nyene niho vyatumye nakura amaboko ndagushiriye ego akabenzi bagenzi mwagumvise akabenzi wa muntu kuvuga ko yakoze ikiveterineri mu gifaransa ni wacita mu gifonofono avuga ngo ni ikiganga yanjye aravuga ko amutera afise ariko afasha umuvyeyi wiwe kumbure ngira ngo umuvyeyi aramugonze akavura n'umutahe niko vyagenze okay nk'uko muvyumvise nasanzwe nisanzwe neza nabafasha umupere wanje bamufasha kano kazi k'ubuyangaranga rero jewe nyene niyo naciye numva ndiko niga nkunda akazi rero bica bituma ndondera umutahe mutoyi udukwavu tubiri ego udukwavu tubiri niwe perezida yabatubwiye niwe ntamuciriye muna niwe perezida yabatubwiye ngo urwavu ngo zaje gutera imbere nibyo cyane rwose uko mwavyumva je nahereye ku mutahe w'inkwavu zibiri izo natanguye nanje nyanga ndaziteka nkazabana bagafungura rero cyane ziragenda ziduga uko nyene polepole hama bagasanga narose amahera make ndashobora kugenda ngura agatunga ndakagura ndagatunga rero nagiye kuva kw'ishure ico gitungwa cashoboye kugenda kirondoka rero nico nakinova cashoboye kugenda kinteza imbere kaba kingejeje aho ngeze uyu munsi ngo urukwavu n'imari kiko urukwavu n'imari ubishaka yoza kambaza n'imari bantu mushaka impanuro yege murabikokora mwamaze amashuri sindabagereje mu bari abo bantu babikokora bamaze amashuri babona yuko iterambere hariya mu bisagara ariko bazotuma batera imbere nibumveyo mubatse umwegere uyu mwimbanise wanyu ubwo yavuze ngo mwimbanise mwisase kumwe ariko ndamuteye isoni
guhera kugira ngo urukwavu rumwe araduje kuri zibiri ongera kuri zitatu amahavura ngaragura intebe ngo none bagenda z'amashuri barazumuka agura kw'ishuri aca asinga akantu ko kwisahiriza ikigo cy'ikawa nibaza ahari kuko tubona tagase ikigo kiratagase rero bagenzi uwo gushaka umurondera akamwimanura nawe akamwereka aho yavuye akamwereka aho ageze be nyakubahwa mutumire wacu uwo gushaka yokura hehe yokuronka gute igute ibyo bavuga ukoresha telefone ukoresha whatsapp ibi byose binashobora kubitanga kugira ngo ubwo ukanago babaze ubundi mwatanguye ego nabashiriyemo jewe uwo nshobora kugenda ankenera ego ndafise whatsapp ego agenda anondera tukagisha dufashanyije nawe ari icyo ambaza canke ashaka kugenda anyunganira ndafise whatsapp tukagenda nkoresha akanimero ni 68 68 295 iyo nimero yanje whatsapp uwo yicara agenda yumva yuko ari icyo nawe yogenda ambaza yondongera kuri iyo nimero ama umumenyeshamakuru nagumye mumbaza vyinshi ariko nanje ndafise ikibazo nshobora kugenda mbaza karibu cyane twiteguye n'ibintu navuze yuko ari rya mbere nakiriwe muri studio yanyu kandi mwisanzure ego kama hari benshi bafite imigambi hari benshi bafite amaproje kanaka ariko bitariko biraborohera ingene bayishira hanze nuko imenywa na benshi ego kubw'ino studio yanyu mubafasha iki mubakira gute kugira bashobore nabo kugenda bashika ngaha hantu bogira icyo mubashikirije kubw'icyo kibazo ndabashije okay murakoze cyane turashimira cyane rwose ikibazo turavuga wacu aratubagiye bari mwashiyumviye ni ikihe kintu uje gufasha abo bantu bose bageze uje bagera ko bateza imbere igihugu cyane cyane ugwaruka ko rufise ingorane kurusha abasigaye bose iki kinyamakuru cyanyu kirabaye ikaze wowe wese icyo bagezeko woshikana kure igihugu bigatera imbere ndetse na wewe ugatera imbere muri rusange ariko rero kuko bibutsa nuko ikinyamakuru kirahari ku bwanyu kirahari kuba wese ashyikizo byitura kuvuga murahawe ikaze n'undi wese turamutumira wewe n'undi wese uzokuvuga bishaka umubwire aragendwa baravuga ati haragendwa ushikirize ibibazo yaje kuko jewe wewe umvise ntamonje ntabwo bintwaye ibisigaye navyo turavuga ngo ubuke ubushatse kumurondera ubushatse kumvugisha akanimero zo gusiga muri commentaire ngire commentaire nyinshi kuko commentaire nivyo vyiyumviro vyanyu aisho wakaje utubwiye tugasohora icyo washinye naho ugitera intege mugire subscribe kugira ngo ikiganiro cyose kizokorwa uzotanga gushyikira ubwa mbere wiyumvire aho garuka ugeze aho garuka uko urava uko uraja none imbere neza cyane nimba nta kandi kajya kubonerako turabashimiye cyane tukadushima ku ikaze mwaduhaye mu studio yanyu murakoze cyane umwanya tumaranye namwe turashimiye cyane mugire umwo mwubahwe muhezagirwe mugire amagara meza mugire amafaranga ndetse imbaraga zoza twibwe ko umuvuduko uteye igomwe murakoze imana ibahezagire